Ikintu ca mbere nasanze caranga abafarisayo bazana desordre aho bageze mu kubaho kwabo, nukuvuga bari abantu bagumura abandi. Niho Yesu yababwira ngo mwirinde umwambiro w'abafarisayo, yabagereranya n'umwambiro. Umwambiro murabona ko uhindura ibintu, ukavyimbisha ibintu, ugahindura ikintu agakate kari gato kakavyimba gose, uhindura ibintu. Yabashaka kubabwira umwambiro yawuvuze mu buryo bubi. Bari bafise muri bo impwemu yo kugumura abandi, yo kuvuga ibintu biteza abandi kugumuka. Bisigura ngo nabo nyene bari bakwiye kwihana iyi mpwemu yo kugumuka byari mu bibaranga. Na n'uyu munsi bene abo bantu barahari mu migwi itandukanye, usanga bagenda bagumura abandi mu buzi, mu mashirahamwe no mu mashengero barahari. Kandi nasanze bene aba bantu usanga bafise ubushobozi, kuko n'umwambiro burya urafise ubushobozi. Icyo yashaka kuvuga ati aba bantu b'abafarisayo rero mubirinde, kuko ibyo bababwira bizobagira ko ubushobozi butuma muhinduka babi. Ikindi cyabaranga abafarisayo, bararaba cyane amakosa y'abandi gusumba amakosa yabo. Yesu amaze kuza baramuraba cyane, akantu kose barondera aho bamufatira, barondera amakosa bamufatirako. Usomye muri Marko 2:23 na 24, na n'uyu munsi abo bantu barahari hagati yacu muri twebwe, abantu bicara aho bagejwe kuraba amakosa y'abantu, cyane cyane amakosa y'indongozi, kuko burya indongozi ziba ziri ahantu habona. Ingorane rero y'aba bantu nta na rimwe babona iciza. Aba bafarisayo kandi ibyabaranga, bari bazi ko aribo bonyene bagororotse. Hamwe umufarisayo n'umutoza kori baja imbere y'Imana gusenga. Usomye muri Luka 18 niho hari izo nkuru. Umutoza kori we yariciriye bugufi, aravuga ngo sivye ntibimbereye yuko nunabura n'amaso ndakurabe. Ariko uyu mufarisayo wewe yikubita mu gikiriza, urabizi ko ngororotse, ntanga ibigira 10, nsenga imisi yose. Burya Imana irakunda umuntu aca bugufi, irakunda abantu bafise imitima imenetse. No mu ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ikunda abafise imitima imenetse, ariko abibone irabagwanya. Umutoza kori yasubiye inyuma atsindanishirijwe, ariko umufarisayo yaratsinzwe kuko yigira umugororotsi. Barangwa no kwigira abagororotsi. Bibiliya iravuga ngo nta mugororotsi ntawe uhari n'umwe uretse uwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Nicyo gituma ata muntu muri twebwe yarakwiye kubaho yirata yikubita mu gikiriza waragororotse. Ikindi cyaranga abafarisayo, bari abantu bagwanya uburongozi. Burya Yesu baramugwanije, nta kibi Yesu yakoze na kimwe ari mu isi uretse ibyiza gusa. Ikintu cyose akoze barakigwanya. Muri ubu buryo nyine bakavuga ngo ni kibi, bakavuga ko atari kugikora, ku buryo n'abamukurikira bababuza kumukurikira. Icompa abantu bagwanya uburongozi bakigarura.